twebwe nitubanze tumenye twe turi ngaha mu gihugu abarundi b'incabwenge bari hanze yuko ari umukobwa wacu twarungitswe kubaka i Burundi, amenye nawe yuko koko atavuye mu muryango, kuko nawe iyo asumye nazane niho tumenya ko twarungitse inkumi, mugabo atazana tuzi ngira ngene biba vyagenze. Nico tuba twese ko vyiyumvamwo umurundi ari hanze aguma ari mu Burundi, uri mu Burundi akumva ko uri hanze nawe nyene bari kumwe, kuko ubu haraje ubuhinga bugezweho bituma twese twama turiko turakorana. Ico nico nashatse guherako kuko niwo mutahe nyamukuru, byose bihera mu mutwe. Niho twama tuvuga tuti nitwaba dushaka kumera nk'abandi batunzi, ntiwava urondera ngo nukurabaraba burya mutare, banza uhindure ingendo wewe nyene, uhinduke umutwe, niho ushobora gutera imbere. Muri situation mbona aho tugeze ubu, unovuga nti turabe, hariho hypothèse, eske ko je navuze imvo hari kudisimira amatungo, hari kuvuga uti je n'ai pas l'espoir de dormir kaje kuba ndayatahirize nze ndayasangiye. Eske ubu heyere matugira enquête tukamenya abo bagize izo fuite, niyo bari wagize indisi twacha tunga tuti kujya n'abanyamahanga ngahi Burundi bahora bavangura patrimoine de devise, barabara patri kuma dividend. Eske umuntu afise izine hanze cette fois ubu niyo cayemera ati nanje nzoza ndazana inyungu mu Burundi, iga byose biva kumwumvikano, none tubihere ntitubihe. Kandi ico gihe woshobora kubona n'uwagiye kunyegeza amahera ahantu avuze ati ubu ndabonye ubu nta ngorane ndagarukanye twubake amayindisi twubake ibi kuko imitahe iriho. Hajya mu hotel nabonye amahera, ministre wa infrastructure yaciye agira ubwoba, hajya none bumva hajya amahera niyo dufasha kubaka amayindisi miniere, ugasanga turondera abatekinisiye gusa bazana amatekinoloji, ibindi byose ugasanga turashaka kubyibaki. Icyo nababwira ni kimwe, naho mwavuze ngo muriko muravuga ibi bya liberalisation n'iki, gerageza ndabwira principe l'État ne fait pas, l'État fait. C'est le secteur privé qui fait. L'État igira la politique igaciba facilitateur, igacigira contrôle suivi kwitunga ry'igihugu rimeze neza. C'est pour cela que le secteur privé iguma ariyo point central du développement du pays. Umva rero nk'ubu uvuga uti none nitwagira amanyama ayahurizayo, mugabo tugize ibiganiro abo bene byo, kuko bwa turi mu nama ntawe wo kwivuga, abo bene byo nibo tugirana ibiganiro, ufise ihingurira akavuga ati nanje nzotahana amadividende aca atuma igihugu cidevelopa, wayanyegeje nawe akavuga ati je ndayazanye, kuko ntuzoja kurondera paradis fiscale mugende yagora. None sayayi kandi mbe burya mwari muzi yuko upfuye biba biheze, hajya ama paradis fiscaux menshi upfuye aca bayico gihugu. None hako tuyahomba tuvuze tuti yazane ini ya pado poursuite, hari ngorane. Ngoje nabwiye tuje iki kibazo hakujya kwa verite reconciliation, ko les opportunités de développement se trouvent là, zirahari. Ntagira ubwinzi ngo nakago yashoye ngo amakonenere menshi y'ubutare ngo donc ngo ntivyumvikana n'abazagaruka noye, ahubwo naze twimbe ubundi ngo ntawe bwaroye ubutare buruzuye neza. Je kabisa ndumva yuko dushobora kwicara hamwe tugateza imbere igihugu, kandi ndazi ivyo by'amafuite de capital ingene z'abarundi bakunda igihugu byoca bihera. Ibindi vyabaye kubera les circonstances twaciyemo, kandi ndazi ko no munsi abarundi barafise espoir yo dome preve n'ingene turiko turatunganya ingene ibintu bigenda. Aho rero novuga nti turategura ibiganiro hakiri kare.